Diniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambuwe mu mwanyi wa Isange TV imbonesha kuri mwe rudeni gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweko ndaguhaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambu mu mwanyi wa Isange TV imbonesha kuri mwe rudeni gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politike mu nkino mwiperereza mu gateka kaze na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abiriko aravugwa mu kibano imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV ibashikirayo ayo yose ikayabatoro kaniriza ku buryo bw'idonido. Reka romana ndakwibutse ucufyonda sabone mu gihe wowe utarafyonda ko ufyone sabone ndetse na partage kugira uzura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza gatanu kuri gatanu. Ndaguhaye kaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tugushikirize muri iki gitondo n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye. Ku munsi w'ejo twarabariye ukungene mu mugambwe CNDD FDD injyane ziriko ziradukana cane mu gihe amatora y'abashinga amateka ndetse nayo mukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027 naho ayabashinga amateka yoyo akaba yimirije muri uyu mwaka wa 2025. Twababariye ko Godefroid Niyombare yandikiye ikete asaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yotahukanwa mu gihugu ciwe c'amavuko arico c'u Burundi ndetse nawe akazokwitoza mu bazorongora igihugu c'u Burundi. Ivyo rero vyatumye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agira ubwoba ntangire ndetse anatangaza ko mu gihe uyu mugabo nyene ariwe Niyombare Godefroid ngo yoba atahutse mu gihugu ciwe c'amavuko vyo vyara intambara ntangire. Bidatevye rero Godefroid Niyombare yaciye afata indege imushikana ku kibuga c'indege i Bujumbura ndetse ibintu vyaciye bihindura isura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twarabibabariye ejo gukuntu vyari ibimeze aho rero bivuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarafise ubwoba ko uyu Niyombare mu gihe yobashitse ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye yozo kwagirizwa ibintu byinshi bitandukanye ndetse bikaba byanamuviramo no kwicwa. Gusa biravuga ko mu Burundi hari indongozi zikorana bya hafi na Godefroid Niyombare ngari nabo baba baramuhaye inzira ndetse bakanamuha n'amakuru yo kuntu azoshika mu gihugu c'u Burundi. Muri abangaba abariko baradondwa agatoke harimo mushikiranganje wa mbere Jacques Ndirako buca ndetse bitanameranye neza n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu burongozi. Undi ariko aradondwa agatoki n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo naho bivuga ko ngo Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Godefroid Niyombare ngo boba barakoranye cyane ndetse ngo yanamweretse n'umutima mwiza hamwe na Hussein Rajabo akavuga ko rero ngivyo boba baramukoreye nawe adashobora kuzovyirengagiza ahubwo nawe iyo bafata nka abana ba mama nabo ngo bakazoshika mu gihugu cabo c'amavuko atankomanzi. Undi ariko aradondwa agatoke cyane ni Prime Niyongabo akaba ari ni urongoye igisirikare c'u Burundi bivuga ko nawe ngo afisanye amabanga akomeye na Godefroid Niyombare binavuga ko nawe ngo yoba ari nawe yamwoherereje abasirikare bamufasha gutahuka mu gihugu ciwe c'amavuko. Ibi vyose rero biragaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko aragambanirwa n'indongozi bafadikanyije kurongora igihugu c'u Burundi. Ivyo rero twababariye neza mu makuru yo ku buryo bw'idonido ntago turi buze kubigaruka ko ahubwo ingingo tugiye kurabira hamwe inihuta cyane niko kuri ubu ngubu mu gihe umuririmbyi ndetse akaba n'uriko aritoza mu kibanza c'abamenyesha makuru ari we Mukombozi Lucifer. Kuri ubu ngubu biravuga ko yagiranye umubonano n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho bahuriye ku kirimba bakaganira birambuye. Rero biravuga ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriye inama ntangere Mukombozi Lucifer ngo mu buryo azokwitoza mu kibanza c'umushinga amateka. Biravuga ko rero yoba yamugiriye inama nziza cyane kuri ubu ngubu rero niteka n'umunezero ntangere ku muririmbyi Mukombozi ngo kuba yabonanye n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Uti rero vyoba bimeze bite biravuga ko uno mugoroba w'umunsi wa Mungu kwigerekerezo rya 30 ntwarante 2025 umuririmbyi akongera kandi akaba n'uriko aritoza mu bashinga amateka ariko atagira umugambwe muri make yigenga ariwe Mukombozi Luciferi yabashije rero kugirirwa ibakwe ryo gutumirwa n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ku Kirimba. Uno muririmbyi arashima cane aho avuga ko ari ibintu bimubaye ko ngo ubwa mbere gutumirwa ku Kirimba akaja gusangira n'umukuru w'igihugu ngo niyo uri kumwe n'umuntu amota parufe ngo nawe iyo parufe iraza kukumota ko ngo mugihe kandi wicaranye n'abayobozi nawe ngo ubuyobozi burakumota ko. Ayo rero akaba ari amwe mu majambo yashikirijwe n'uyu umuririmbyi Mukombozi Luciferi akoresheje nyene aya majambo akaba yayakoresheje mu guhayagiza no gushimira nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo kuba yamutumiye ku Kirimba bagasangira ndetse bakanaganira. Mu kurangiza akaba yasavye Imana ko ngo yohezagira Uburundi abarundi ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'izindi ndongozi z'igihugu cacu zitandukanye. Muyandi makuru kandi kuri w'Imana umukuru w'igihugu c'u Burundi ciza ari Evariste Ndayishimiye yashoboye kandi kugendera no kuronsa imfashanyo umuryango w'abayisilamu mu gisagara ca Bujumbura. Iyo fashanyo rero yari igizwe n'itoni 3 z'ibiharage, itoni 1 y'ifu y'ibigori, itoni 2 z'umuceri, itoni 1 n'igice z'ivyamwa y'igiterwa ca date hamwe ndetse na makarato 12 y'ibinyobwa. Ibyo yabikoze rero ngo mu kugaragaza ubumwe no gufashanya akaba kandi yamenyesheje ko bazobisangira n'abandi ba Isilamu bo mu gihugu hagati kugira ngo nabo nyene babone urukundo umukuru w'igihugu c'u Burundi icacu ciza Evariste Ndayishimiye yeretse aba Isilamu muri rusange. Ivyo kandi biruko mu gihe n'ubundi abasilamu ku munsi uwejo bari itsinzi mu gisagara ca Bujumbura aho bariko barahimbaza umunsi wa nyuma w'ukwezi nyine ngo wahariwe abayisilamu mu gihe c'umunsi mukuru wabo wa Ramadhani. Ikaba rero vyari ibirori ngaha mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura aho abayisilamu benshi cyane bari ko baratambatamba ngaha mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu mwambaro wabo wikanzu ndetse n'inkofero nk'uko amakuru twahabwaga n'amasoko yacu ngaha mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura yabidushikirizaga. Reka rero mbashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri muri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko haba muri politike, mu nkino, mu iperereza, mu gateka kaze na muntu, mu makungu, mu kibano ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijya nino. Reka tubashimire ko muba mwaduteye iteka mu kubana natwe mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza. Reka rero dutere yambu mwe mudukurikira muri mu mihinga itandukanye nk'abari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu gisagara bitandukanye, abari mu mazona atandukanye, uducimiro dutandukanye mu ntara zitandukanye nk'intara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi ntabashije kudondora mwese ndabateye yambu. Reka kandi dutere yambu abadukurikira bari hakurya y'amazi imanini nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Australia ndetse no hakurya ibura yamwe mwese turabateye yambu. Kandi nitwo kwibagira gutera yambu abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Malawi ndetse n'ahandi ijya nino hatandukanye. Mubandanya mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza amuherereye.
Reka mbashimire mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV muri iki gitondo, bareko amakuru yacu turaza kuyasubira ko mu gihe tuza kuba duhawe amakuru n'amasoko yacu twohereje mu mihinga itandukanye, turaza kubashikiriza amakuru araza kuba agezweho ku monesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV.